Umunyagihugu azwi kw'izina rya Niyonizeye Egide niwe aheruka kugandagurwa mw'ijoro ryo ku musi wa gatandatu uheze atemwe kw'izosi n'imbonerakure zariko zirakizura muri quartier Gikoto iri muri zone Musaga nk'uko bimenyeshwa n'abanyagihugu bo muri iyo quartier Gikoto. Izo rondo zatangujwe haraheze imisi mike zikaba ziteye ubwoba bwinshi abanyagihugu kuko babona ko umutekano wabo ugeramiwe baravye amabi akorwa n'izo mbonerakure. Abantu bari mu ubwoba bumwe ngira ntokubwira. Mu Gikoto bishe n'umuntu kandi yishwe n'imbonerakure zikizuba baramutegeye ijoro rya Samedi yari yitahiye aca bagwamwo burya rero ntiyamenya abaye we yazi ngo n'abasuma kubise uwa mbere baca bazira rimwe rero bamutimye ku muti wo kw'izosi basha burya yateye apfa. Abo banyagihugu bo muri quartier Gikoto bavuga ko imbonerakure zirongowe n'uwitwa Lionel arizo zakoze iryo bara ngo kuko akenshi ari nabo bahohotera abantu mu kubasahura utwabo iyo batashe mw'ijoro. Ubutwari izo mbonerakure zikizura n'agahungu kitwa Lionel kahage nyene mu Gikoto basha bafise umugwi w'abashika senkani bakizura mugabo urumva nabiba urumva barakizura uwo babonye yitahiye bakamusahura. Abanyagihugu bo muri quartier Gikoto basaba bashimitse abajejwe intwaro guhagarika ayo marondo akorwa n'imbonerakure ngo kuko ata mahoro bizana atari uguhungabanya umutekano w'abanyagihugu nyawuna umutekano ugacungerwa n'inzego z'igipolisi zibijejwe. Bongera bagasaba ko izo mbonerakure zishe uwo munyagihugu zohanwa hakurikijwe amategeko.